bakunzi bacu amakuru ni menshi, amakuru nta kuvuga ngo ndahera hangu ngire introduction ariko ngire ko nk'umugi w'igisahira kuko amakuru ahari ni menshi cyane. Benshi mu mazigihe mubona ndiko ndababarira ati impinduka mu Rwanda ziregereje nkumbure ivyo sagaseseshwa rumuri kuko si ivyo twifontera na makuru dusoma na makuru ducukumbura mu basanzwe barimo bagenda bategura iyi mpinduka y'ubutegetsi na politike mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero duhere kuri kubijanye na Jarike Habyarimana aherutse kuza mu gihugu ca Kongo aho yaganiriye na Perezida Tshisekedi. Nkumbure ntitumenya ati bo barimo bapanga ibi nibi canke ngo baganiriye ngo ukunu ariko ivyo dushobora kubona byo murabona neza yuko aya mpinduka nyene mu gihugu cy'u Rwanda turiko turababarira buri munsi. Rero amakuru nzanye naya Jarike Habyarimana ahagiye kubonana na Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Ubw'inkotanyi ziriyumva gute? Ubwo babana birirwa baratukana ngaha kuri rezo sosio ngo bagomba kuza kuzivya buri muntu wese aje kuvuga ariko avuga ukuri kubera ko murabizi neza ko inkotanyi n'ubutegetsi bwazo bwa nkukuri. Iyo uje kuvuga ukuri bakwita intera hamwe, bagakwita umwicanyi, bagakwitwa wakoze ngo genocide y'abatutsi mu Rwanda. Ariko sinzi ko barimo barabona aya amakuru rero twayakuye mu bantu badakunda kutubesha. Abaduha amakuru murabizi neza bakurikirana ro Burundi etana, abankurikirana buri munsi murazi neza ko atamakuru mpfa kuzana y'ibinyoma. Amakuru mpeza kuyavuga mugasanga abandi barimo barayemeza ko ari ukuri. Rero Ubufaransa bwatanguye kubona neza yuko kubandanya buri nyuma ya Paul Kagame bitagifise iturufu, donc isosi ntikiryoshe. Kabone yuko leta zunze ubumwe za Amerika nivyo tuca tugira kuko aya makuru arimo ibintu byinshi cyane. Niyo makuru dushikirako aho tuza kubereka ivyo impamba abantu barimo bagomba kwiyegereza, aba bantu bari muri opposition uvuga ko bopoza batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Rero Jarike Habyarimana uko akomeje kugenda akora diplomasi mu bihugu bitandukanye twitegiki kuri we. Inyuma yo kuva mu gihugu ca Kongo none agiye kwemererwa kuganira na Macron aho service doko abajeje protocole mu gihugu cy'Ubufaransa byamaze kwemezwa neza yuko bazohura imbona nkubona amaso mu yandi Jarike Habyarimana na Perezida Macron bakavugana. Kandi musanzwe muzi yuko igihugu cyariko kiregwana kuri Kagame ari Ubufaransa ari Macron. Ariko mu kiganiro natanze ryari naberetse yuko na Macron yatanguye kubona neza yuko amazi atakiriya yandi mu karere k'ibiyaga binini ko leta zunze ubumwe za Amerika zararahiriye doko ibi turiko tugenda tubereka nuko leta zunze ubumwe za Amerika zigomba kuza zigaca mu muryango mukuru ari wa Kongo bakironkera burya butunzi bwa Kongo byoroshe. Rero ibihugu byinshi muraze neza ko bigira inyuma ya leta zunze ubumwe za Amerika. Nta gihugu nakibwe gishobora guhaguruka mu gihombe kigwanye ubwo gifasha tumwariye waco mu gihe ari karagwanywa na leta zunze ubumwe za Amerika gucona gihugu nakibwe gice cishimikiza ngo kigombe gishigikira. Sinzi ko muri ko murabona neza ibirimo biraba kwisi. Umuntu wese ari kagenda ari ku Burusiya no Bushinwa murabona ivyo biriko bigenda biba za Venezuela muri Iran muri ko murabona ibintu biriko biragenda uko bimeze. Rero cyo gituma rero Macron nkumbure yahumutse arabona ati sishobora kubandanya ngwani intambara turi kumwe na Paul Kagame ilifo ko mpindura uruhande. Rero bakunzi bacu nkuko ndiko ndabibereka murabona ko Jarike Habyarimana atubikiye byinshi reka tsinda bigarukako. Rero nariko navuga ibijanye n'ingene hari impinduka mu Rwanda bijanye na politike n'ubutegetsi. Ikigo von Batten kijanye gikora ku bijanye no doko ibijanye na politike
donc ihuza leta zunze ubumwe za Amerika donc nabo hanze. Donc politique ya leta zunze ubumwe za Amerika no hanze yayo giheje gutangaza yuko cagiraniye ibiganiro n'abari muri opposition nyarwanda, kandi ko iyo opposition bagize ico bita barondeye kugira ico bita coalition. Iyo ndiko ndavuga ibi bintu mba ngomba kumva ko za ntore, ubundi intore mu Rwanda ni nk'imbondera kure mu Burundi, bariko biyumva gute za ntore za Paul Kagame. Ico gigo cyatangaje neza yuko vuba kigiye gufata iyo opposition kigatangura kuyihuza na guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika, kandi vuba bagiye gutangaza bamwe mu bagize iyo opposition, bisigura ngo ya leta mfata kibanza twababarira yuko igomba gusimbura Paul Kagame igategura amatora mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu noneho ya demokarasi abanyarwanda baririra bakayishikako bakitorera indongozi zabo nk'uko tubigira mu Burundi. Biravugwa rero yuko vuba abo bagize iyo coalition ya opposition igwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame bagiye gutangazwa, kandi bakaguma bagiye kugurirwa n'imiryango mu butegetsi bwa Donald Trump. Iyo opposition mumva yoroshe. Iyo opposition muriko murumva yuko izasiga Paul Kagame, ahubwo Paul Kagame agomba kuvaho, iyo opposition hakavamwe umwe ayobora intwaro mfata kibanza itegura amatora. Ariko gituma ndababarira ati attention kuri Jarike Habyarimana. Abanyamerika bama bakuraho ubutegetsi kandi bonyene, doko ntitwovuga ngo urumva ngo ko abanyamerika aribo bateze umutekano muke mu kano karere, erega n'ubundi nibo bayoborisha, ntimubona ibintu barimo barakora isi yose. Ariko iyo bashimye kuza gukorera ku ruhande Rwanda yishimiye bagakorera ku ruhande rwa Tshisekedi, ni cizere ciza ku banyarwanda bari hanze ko nabo bashobora gutaha, kuko ntako batagerageje kugwanya Paul Kagame mu myaka iheze ariko ntibamutsinze. Ariko ko leta zunze ubumwe za Amerika zashimye kuza gukorera ku ruhande rw'abandi mu barwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame, iyo opposition mu Rwanda igomba kuvyogerako kandi karyohererwa no kukorana nabo, kuko ugiye kuraba uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zeri minya ba Savimbi nkumbure, murabona ingene ubutegetsi bwo muri Angola buhangamye, ba Lorenzo batwara neza, nta bantu nta kajagari kahari, kandi ubwo butegetsi bwa abarimo barabungabanya ba Savimbi beri minywe na leta zunze ubumwe za Amerika. Hariho n'ibihugu byinshi rero nta nkeka leta zunze ubumwe za Amerika zikaza gukorana neza n'abanda yishimiye n'aba Tshisekedi, nta ngorane ihari. Tugomba gukorana neza. Iyo bemeye ko dukorana neza, dufise ubutare bwinshi, dufise donc ivyo abanyamerika bakeneye turabifise. Rero bemeye gukorana natwe nta ngorane. Nico gituma rero twamara tuti ibi byo mubona iyo opposition nyarwanda iri kikora diplomasi kaza mu Burundi, ikaja muri Kongo, ikaja muri leta zunze ubumwe za Amerika, mukumva ko no na Macron yatangwe kwikebuka. Murumva neza yuko Kagame yarabaye tumbi. Murumva neza yuko imiryango yahora yakira Paul Kagame ubu riko yakira iki aba opoza biwe. Mwe ntimwumva yuko ibintu bigeze aharyoshe cyane ku bakunzi b'amahoro, mu bakunzi dushaka amahoro n'amahonda ko bisasagara mu karere k'ibiyaga binini, ugutabagwa kw'abanyarwanda. Ntimwumva yuko twama kuvuze kandi twegereje. Reka rero dukomeze kubitura Imana yacu, kuko ingena ibihugu birimo biragenda bibona ko politiki ya Ndayishimiye Tshisekedi ari sawa, ni Imana yabikoze, ntabwo ari umuntu yabikoze, ni Imana yonyene yashoboye kuba yovuga iti reka mpindura ibintu mwakajya karere, ibintu bisubire mu buryo, bisubire mu buryo. Rero ihinduka ry'amateka na politike mu Rwanda ryashitse nkuko mubibona. Murabona neza yuko
ibintu biri ku rwego rwiza cyane. Turabe ibijyanye n'ibihano mwarabonye neza ko ibiganiro byamizindararo y'Ikigali imaze iminsi ivuga ngo ibihano ngo byaraborotswe ngo Kagame yarahagaritse ibihano ngo yaratelefone ngo umusenateri ngo umusenateri Gahani ngo arahagarika ibihano. Ajya amakuru bakunzi bacu n'ibinyoma, nivyo Kagame yaratanze igiturire, atanga amamiliyoni, atanga ku musenateri we Gahani. Ariko ujya musenateri kuba ubusabe bwiwiwe bw'uko ibihano byohagarikwa muri Maison Blanche, muri White House kwa Donald Trump nibwemewe. Ibihano umwanya n'ubu nyene nohetse ikiganiro ibihano mumva byasohotse. Ariko nababariye bamufatira ibihano batamufatira ibihano Kagame twaramaze kumunoba ubamezuku. Ntashobora guhungira ubutungane, ntashobora guhungira umuco ko yazanye umwijima. Umuco waraje uratamanzura kandi murazi neza yuko umuco utigera uhagarikwa n'umwijima. Rero Kagame bamufatira ibihano batamufatira ibihano yaramaze kuba kwense. Rero babanyarwanda bahora baririmba ngo ibihano byarahagaritswe, ntimukomeje kubeshwa n'ibinyamakuru by'u Rwanda, ntimukomeje kubeshwa no kugomba kwishira hejuru kwa Perezida Paul Kagame. Bambewe igihe ciwe cyararenganye, iriho yuko ategura inzira yo kunyegera agatangura kwimbimyo bazohungiramo. Mugasinzi yuko azohava bishobora kuko uburyo systeme y'abanyamerika iri kirakora mu bihugu bitandukanye mu guhasha basi bayo. Sibona ko na Paul Kagame azobicika ko ndabibutse neza yuko Paul Kagame ari kuri list imwe n'abanyene bariko bagenda babayerimine. Kagame ari kuri list imwe na Maduro, Kagame ari kuri list imwe na president wa Iran aherutse kwigira. Kagame ari kuri list imwe n'ibihugu by'Ubushinwa n'ibihugu by'Uburusiya. Rero mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byo Amerika nshobora kuza guterayo kuko byo byuri ikindi kintu kidasanzwe ku isi. Ariko aba ariye bose bagomba gushirikira Uburusiya n'Ubushinwa. Murabona neza ibyo biriko birababako. Tugire ko tubabarira yuko igihugu cy'u Rwanda nico gisigaye kuko ugiye kuraba Venezuela yara paje narabibabariye ko Venezuela yamaze kuvamwo, Nigeria yaramaze kuvamwo, Iran nayo yamaze kuvamwo, hasigaye igihugu cy'u Rwanda. Rero mwebwe mwiyumvira yuko Paul Kagame ataca abanyamerika bazomugira ngo ko arumariye ngo wakomeye wabo. Wait and see nico no babariye. Twega turaza amakuru kandi twamatwaye babari kubera ko hari abaca baza kuyapinga. Rero tubabarira tuti wait and see, muzabyibonera n'amaso yanyu. Paul Kagame bagiye kumukanda ubugabo, reka ndabivuge mu mvugo mbabarira amatwi, bagiye mu kumukanya ku buryo nayo yose azoyaruka. Rero iby'ibihano ntibasubire kubahenda, nta bihano Paul Kagame yahagaritse, nta bubasha afise bwo guhagarika ibihano. N'uwo musenateri ubwo busabe bwiwe ntibwemewe kuko mwarumvise neza yuko na Hariana Veras yabajije Trump ati ryari yarabajije Trump nubwo ntabe sinarosakanya ho kubabarira ati Monsieur le Président, u Rwanda rukomeze kuviola amasezerano, rukomeje violence akomeje kwigaragaza mu gihugu ca Congo. Hariyo Trump yacamati ico kibazo taza kucigako, niho haciyasoka n'aya makuru yuko ubwo busabe bwatanzwe ariko butemewe muri White House. Paul Kagame nubu ntariyumvisha neza yuko ari b'abanyamerika nyene bagombe bamukure ku butegetsi parce que azimisi tubakoranye. Ariyo twababare tuti inkotanyi nta bwenge bafise, intore ziwe n'abantuze nta bwenge bafise, bagize kurya bagenda muri Amerika bayemeza ngo dukorana n'inyeshamba za M23 ngo turabafasha. Biga bintu bifise byinshi byahaye uruvugira abantu bose bagwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame. None Kagame aragiye kubinyimeyesha makuru byiwe arabibeshe ngo nimuvuge yuko ibihano nabihagaritse.
mvumva neza bajya abantu bakwiza ubwenge so des imbéciles batazi politike yabo bazi no guteranya no gutera umwijyanye n'amacakubiri hagati y'abanyamurenge n'abakongomani hagati y'abarundi n'abandi bantu sinzi bagomba kwigira sinda bibazo bamwe mu mbango bari muri za rede tabara bamwe bakokezwa na ba Pacifique hinahazwe iyo niyo politike abanyarwanda ba donc aka gatsiko kabicanyi kaba genocidaire bayobowe na Perezida Paul Kagame n'intore ziwiwe nta yindi politike bazi iyi ni politike bazi no kwica ariko ivyo navyo ntibizahora rero bakunzi bacu turi mu musozo w'iki kiganiro hari ubucerero bwinshi M23 iri kigenda yakwa hano basomera nk'ubu buce buri muri Sud Kivu amakuru twarose avuga yuko uretse igisagara ca Mikenge igisirikare ca Kongo cigaruriye ibigwati vya Sange Kangenge Kasirita Birarombiri Bidegu ya mbere biri hafi ya Minembwe no mu misozi ya Fizi na Mwenga mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imigwano ikomeye ejo n'inyeshamba zatwigwaneho RDF M23 Red Tabara na FNL yanza bampima aho barimo baragwana doko ubu buce babwatse izi nyeshamba z'u Rwanda amakuru ava muri ako karere avuga yuko inyeshamba 200 zishwe abakomando batandatu ba M23 babakomando barafashwe hamwe n'ibigwanisho bitari bike byarafashwe iryo FRDC iryo tangazanya iyo nkuru nayo bivuga ko gishuye ku masezerano mashasha yo guhagarika intambara yakozwe hagati y'abagwanyi ba M23 hamwe n'abafatanya bikorwa mu karere ka Fizi donc murumva neza yuko M23 inyuma yo kubura bamwe mu bashefu babo guhera kuri ba Makenga na Wiringoma hari abantu n'ubu batarumva neza yuko Makenga yo yarapfuye Makenga yarapfuye kuko ama video ari kare asohoka yiwiwe n'amafoto ya kera n'amavideo ya kera sire yerema eviva azokwiyerekane live niho abo bantu barimo bazana ibinyoma byo kugomba kurime bazanya ama video ya Makenga ya kera bareka doko kugira ngo byemegwe azasere kuri video yiwe ya live ariko twega amakuru dufise kana amakuru atabesha Makenga na Wiringoma barapfuye barapfuye ikigihugu cy'u Rwanda ngo byo babifatanije n'igihugu cy'u Buganda barasubiye kuruika amadrone kamikaze kuza kurashisa ku kibuga cy'indege cha Kisangani ahasanzwe hari base militaire ya FRDC ariko ubwirinzi bwo mu kirere bwa FRDC bwarashoboye kurasa buraswanyaguza burasambura izo drone kuko habanje kuza ngo drone imwe mu nyuma haraza n'indi n'izindi zibiri ariko zose zarasambuwe rero mwumve neza yuko Paul Kagame byakomeje gukora n'abafatanya bikorwa bibiwe muri abizi neza bari bafatanije ujya mugambi wa Empire Hima inyuma yo kubona uwo mugambi yuko wabaguye mu mazi atacerekezo bifise murumva neza yuko bakomeje kurondera ingene bateza umutekano mu kariko ivyo bari gukora kare barimo bagomba kubikora ubu ariko muriko murabona neza yuko M23 ubwayo irimwe iraciga umutwe ku ruhande rwa FRDC nabo bakomeje kwiyongera n'ama special force yo kugwego hejuru kandi imigwano barimo barakora murabona ko igira resite rero akari nyuma karahinda Paul Kagame n'abambari biwiwe nimukomeze kubona ibinyamakuru biza bibesha bari ku musozo wirangira n'ihirima ry'ubutegetsi bwabo rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etanu
aya n'ayandi reka dukomeze kuyabatohoreza kuko amakuru ahari ni menshi ariko ayo mumenya nuko Jarike Habyarimana na Macron bagiye guhura. Opposition nyarwanda ikomeje gukora diplomasi mu bihugu bitandukanye ariko mubone neza yuko kandi von Batten ico kigo c'abanyamerika gihuza politike yo hanze ya leta zunze ubumwe za Amerika na politike ya Amerika mumva yuko bagiye gutangaza inyuma y'ibiganiro n'abapoza b'u Rwanda bagiye kutangaza bamwe bagize iyo coalition ya opposition yopoza ubutegetsi pa Paul Kagame. Murumva neza yuko intwaro fata kibanza twababariye yuko igiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda iri amash. Yego ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika ku Rwanda ntivyigeze bihagarikwa ibinyoma byambaye ubusa bya Paul Kagame n'abambari biwe n'imitsindaro yiwe. Iyo ni histoire zabo ariko ibihano biri ku meza kandi mu zikora leta zunze ubumwe za Amerika zozo zikora ibintu sero n'umwanya bakora ibintu byobo kuri programa zabo. Nshobora kuza ngo ibihano ngo babifate birahari ibihano byaramaze gutegurwa ariko bivaye na programa ya leta zunze ubumwe za Amerika bizosohokera igihe cyaba ariko mwumva neza yuko ibintu bitariko bigenda neza bitari amakuru atari meza ku nyeshamba z'u Rwanda amakuru atari meza ku gatsiko ka FPR inkotanyi no kumwicanye mukuru Paul Kagame. Murumva neza yuko kumuhirika biri marche. Reka rero ndabike banure bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etanu abashaka kudushigikira murano twarabariye neza yuko ino channel irafise ibibazo hari kibazo twagize ariko murabona ko twama dukora ibiganiro ariko turifuza yuko aboshobora kugira ico baterereye mushobora guca inbox mukatubarira tukabarira ico kibazo kihari carico namwe mukumva uburyo mushobora gutereramo agacumu kubumwe. Reka ndabike banure naho mu biganiro byacu bigirikira ciao ciao avec Dieu nous vaincrons.